Nuko ndabahaye kaze muri kino kiganiro cacu. Amazina yanje nitwa IRUTAVYOSE Lyse. Uno munsi tukaba tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gutandukanya umugenzi nyakuri n'umugenzi w'indyarya. Mu buzima bwa misi yose duhura n'abantu benshi, abo twakuranye, abo twahuriye mu mashure twizeko, canke abo dukorana ku buzi dufise. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gutandukanya ati uno n'umugenzi nyakuri canke uno si umugenzi nyakuri, umugenzi w'indyarya. Nuko ikintu ca mbere kiza kudufasha gutandukanya abo bantu babiri, umugenzi nyakuri n'umugenzi w'indyarya, ni mu buzima bwa misi yose tubayemo. Umugenzi nyakuri ni umuntu ashobora kuva iyaba akaza iwawe kukuramutsa ata kindi kintu kimuzanye atari ukukuramutsa. Ni umuntu ashaka kumenya ko ukomeye, ashaka kuraba umuryango akakuramutsa ata yindi ntumbero n'imwe afise. Ariko umugenzi w'indyarya akurondera ari uko agukeneye, aza kukuramutsa iwawe ari ingorane imushikiye ashaka ko ushobora kumufasha, canke akagutelefona, yibuka kugutelefona ari uko afise ikibazo ashaka ko umufasha. Nuko ikintu ca kabiri kidufasha gutandukanya umugenzi w'ukuri n'umugenzi w'indyarya ni inkuru nziza. Ikintu iyo kigushikiye ciza, ico twita mu gifaransa bonne nouvelle, iyo igushitseko abantu bifata gute, abagenzi bawe bifata gute? Umugenzi nyakuri ni wa muntu anezerwa cane n'ikintu ciza kibaye mu buzima bwawe. Uronse promotion, uronse ugire mariage, ibintu vyiza bigushikiye, ni umuntu wa mbere atangura kunezerwa, biramuryohera, akagufasha umunezero. Uwo uzoca umenya ko ari umugenzi nyakuri. Ariko umugenzi w'indyarya, umugenzi w'indyarya akugirira inzigo, yumva ikintu ciza kigushitseko, aho kunezerwa agira inzigo, akumva ababaye mu mutima. Ego arashobora kugukeza, mugabo ukabona ko agukejeje bitavuye ku mutima. Nuko aho uca umenya ko ari umugenzi w'indyarya. Ikintu ca gatatu kidufasha gutandukanya abo bantu babiri ni iyo ufise umugambi kanaka. Mu buzima bwa misi yose tugira imigambi, ukabona ati jewe nifuza kuzokora ikintu niki canke kiriya mu buzima bwanje. Rero iyo tuze turaraba abantu tubibwira baribo, urashobora kukimubwira ukibaza ko ari umugenzi, kumbe ni umugenzi w'indyarya. Umuntu w'umugenzi w'ukuri iyo umubwiye umugambi wawe ufise, arakwankuraja, akagushiramwo intege, akagushiramwo inkomezi, akakubwira ati iki kintu wewe uzogishobora, akaguha inguvu. Amajambo akoresha ni amajambo yo kugushiramwo inguvu. Ariko umugenzi w'indyarya iyo umubwiye umugambi wawe araguca intege, akubwira ati ibi bintu wewe ntavyo woshobora, akaguca intege, akakubwira ati raba bariya, uriya kanaka wowe uramurusha inkomezi, uramurusha amafaranga afise, iki kintu wewe bireke ntavyo woshobora, ibyo bintu bireke ntushoboye kubikora. Aguca intege, akakubwira ati bino bintu wewe ntavyo ushoboye. Nuko ikintu ca kane kidufasha gutandukanya umugenzi nyakuri n'umugenzi w'indyarya ni iyo hageze kubikiranira amabanga. Umugenzi nyakuri iyo umubwiye ikintu arakikubikira. Umubwiye iki kintu jewe sishaka kucumva ahandi hantu, arabishira ku mutima, ntiyigera akwararaza, ntiyigera abivuga ahandi hantu. Ariko umugenzi w'indyarya urashobora kumubwira ikintu wibaza ngo azokikubikira, ariko ugasanga abantu bose barakizi. Mushobora no kuvana uhejeje kukimubwira, inyuma y'iminota 5 ukazisanga yamaze kubirungika muri WhatsApp, ugasanga yakoresheje telefone, yamaze no gutelefona abantu yabibabwiye. Rero ico kizogufasha
kumenya umugenzi w'ukuri n'umugenzi w'indyarya. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe mu kuraba ino video. Ndabasabye kugira ngo mufyonde kuri subscribe, mufyonde no kuri kariya gakengeri kari hariya impande, kariya kazobafasha kuza murabona ama video dusohora hano ko Imibereho TV. Nuko mugire umunsi mwiza. Bye bye.